kuri aba bapfiriye Israeli ingufu zava ku kwemera ko inyuma y'ubuzima bwo ngaha hari ubundi buzima. Mwana emera upfe kuko Imana izokwakira mu bundi buzima. Natwe ivyo byose tuzobikora twumva uko bishimitse tudatinya kuko twemera kandi twizigiye bwa buzima budahera, ubuzima bwemejwe mu rupfu n'izuka bya Yezu Kristu, aho tuzokura kurinda, aho tuzokura ubutwari ni mu rupfu n'izuka bya Yezu Kristu. None ngaho twikomeze gose muri urwo rupfu n'izuka bya Yezu Kristu, niho hava ubutwari kugira ngo twemere byose, turinde byose, kugira ngo dushobore guheba byose. N'ubuzima bwacu nyene nuko tuba dufise muri twebwe ubukomezi buva mu izuka rya Yezu Kristu. Uwizuye mu bapfuye nitwemera tugapfa kubwiwe azotuzurira ubuzima. Hanyuma tukamenya ko ubuzima bwo ngaha atagaciro karekare bufise mu gihe butugururiwe ubuzima budahera. Turavyibuka tuvuga mu ijoro rya Pasika, tubura inkuru nziza y'izuka, aho tugira tuti mbega ivuka ryacu ryari kutumarira iki iyo tudahigwa tugacungurwa? Naho rero hava ubutwari kurangamira Yezu Kristu, kwemera igikorwa ciwe muri twebwe, kwemera kandi ko tunywanye nawe mu rupfu tuzozukana nawe. Aho rero niho hava ubutwari. Ni muri iyo nzira rero uzosanga twamishije tukagwiza na za talenti Imana yaduhaye.